Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi, mukunzi wa kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Uri kumwe na Rondas Manirakiza ndiko nayigushikiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi tuvugana ku butatu bweranda. Hari ibintu byinshi muri Bibiliya vyigisha ku mwami uhoraho. Ivyinshi bikaba ari bitangaza Yesu Kristo yakoze canke ivy'uhoraho yakoze mu isezerano rya kera. Biraryoshe kandi birahimbaye kumara kanya umuntu ariko yumvira ku bumana bw'Imana n'urukundo rwayo ruhebuje yerekaniye muri Kristo Yesu. Ubushobozi bw'uhoraho ku byo yaremye byose biboneka, uburyo yaremye isi n'ibiriko, izuba, ikirere, inyenyeri n'ibigendajuru byose, ni byinshi ku buryo biboneka ko hari byinshi byiza byo kwiga kuhoraho Imana yacu. Ikintu kimwe nsanze gitangaje cyo gushira ku mutima ni ubutatu bweranda bw'Imana. Kumbure ahanoba nakoresheje ijambo benshi mutamenyereye. Dufise abadukurikana ku isi yose mu ndimi zigera kuri 70. Ikiganiro kivugamwo. Turi mu gihe kibi aho ikiza coronavirus cyugarije isi, ariko ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi kibana kuvuga kandi uhorabandanya kuduhezagira by'umusesekara. Tubana kubatera intege mu kubashikiriza ijambo ry'Imana. Ni ikintu cyiza cyane, kandi nubwo hari intambara nyinshi no kuzazanirwa kwinshi, hari byinshi byo gushimira Imana no kwiyumvira ko kandi ukwizera kwacu kubandanya kutuzanira byinshi byo kutugaburira. Kimwe mu byo nshaka kubatera kw'intege kwiga nubwo cyo bari gishasha ni ubutatu bweranda bw'Imana. Abantu batatu mu Mana imwe. Kuri bamwe ni intambara kubera ntibashobora kubitahura mu bwenge bwabo. Harabavuga ko abakristo atari ikintu cy'ukuri kubera ko bigisha ubutatu kandi ko iryo jambo ataho riboneka muri Bibiliya. Ibyo si byo, ahubwo ni ijambo rivuga mu ncamake ibyo Bibiliya itwigisha kuri kameremere cyangwa igicapo cy'uko Imana imeze. Wo kwibaza kwibi birengeye uko uvyumvira cyangwa uko ubitahura. Ntuzotahura ubutatu bwose uko bumeze kuruta uwundi muntu n'umwe, kandi nta n'umwe azokwigera atahura uburyo Imana yigaragaza mu buryo butatu, muri ubwayo, muri Yesu no muri mpwemu yera, gushikaho tuzoba turi muri bwa bwiza bwayo mu ijuru. Aho niho tuzotahura neza cyane ubwo butatu bweranda. Gushika ubu rero tumeze nk'abana bato bariko baragerageza gutahura icyo ari cyo ubutatu, kuko naho wobigerageza uzonanigwa. Aha ntitugomba kwiyamiriza inyigisho y'ubutatu bweranda kubera ko tutoshobora kubutahura mu buryo buramvuye. Ni ikintu kirengeye kwiyumvira kw'Imana muri kamere kayo, mu bushobozi bwayo buhambaye, ishobora gutahurwa n'ibyo yiremeye. Ibyo bisa no kwiyumvira kw'imbwa utunze yo gutahura nk'umuntu. Ibyo ntibitahuritse. Reka tubaze tureke uko twari ko twiyumvira ibijyanye n'ubutatu bweranda. Muri Bibiliya biratsigurwa neza, kandi mu isezerano rishasha ubutatu bweranda burigishwa neza. Nk'uko nabivuze, ijambo butatu, batatu muri umwe, ntirikoreshwa muri Bibiliya, ariko inyigisho iri ngaho nyene. Reka ndabaha akarorero. Dufate ku cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Efeso, turabona ko ubutatu buvugwa mu isezerano rishasha. Yesu bose abashira hamwe, agaheza akavuga kuri se na mpwemu yera. Kandi usomye mu vyete byanditswe n'intumwa, baravuga ku butatu bweranda umwanya wose. Reka ndabaha akarorero kamwe aha muri ibi vyete.
intumwa Pawulo atanguza icete ciwe yandikiye amashengero akoresheje ubutatu bw'Imana Data. Mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Efeso igice ca mbere ku murongo wa 2 n'uwa 13 haravuga hati: ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Aha murabona ko avuga abantu babiri. Ku murongo wa 13 naho havuga ngo muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze kumwizera niho mwashiriwe ko ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranywe. Ubu rero ba bantu batatu bose baravuzwe mu ntango za kino gicete. Pawulo yaranongeye arabivuga mu cete yandikiye ishengero ry'Ikolosayi igice ca mbere imirongo ya 3 n'uwa 4 n'uw'umunani. Aravuga ati: dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, twama tubasengera ubudasiba. Arabana akavuga ati: kandi nawe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mpwemu yera. Reka ubu naho dusome mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Itesalonike igihe ca mbere haravuga hati: twibuka ubudasiba ibikorwa byanyu biva ku kwizera n'ubutame buva ku rukundo no kwihangana kuva ku kwizigira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu niyo Data wa twese. Arabana yakavuga ati: kuko ubutumwa bwacu butabashitse ko ari amajambo yonyene, ariko bwarimwo n'ubushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda gose. Mbe murabona aya majambo? Pawulo ariko ashigikira inyigisho twita ubutatu bweranda mu vyete yandikiye amashengero. Iyo tuvuga Imana mu butatu bwayo ntituba turiko tuvuga ko ari Imana nyinshi. Iyo ni inyigisho y'abapagani, inyigisho dusanga mu mashengero menshi ku isi ko hari Imana nyinshi, ariko iyo si yo nyigisho y'Abakristo. Abakristo tuvuga ko hari Imana imwe, umuremyi w'isi, umucunguzi w'isi, uwakuzaniye agakiza muri Yesu Kristo. Iyi Mana imwe ishushanijwe mu nyabutatu ifise imfuruka zitatu zitandukanye kandi zose zigize ubumwe. Birahimbaye kuko nta kiza kiri hejuru yayo kandi nta kirengeye ivyo tuzi. Twokoresha amajambo y'inyigisho z'ijambo ry'Imana, twokwiyumvira ivyigwa byose bibaho, ariko nta gutahura gusumba uko dufise kubera biragoye. Kumbure twoba tubona abantu bakora ibintu tudatahura nk'uko bitugora gutahura ingene abantu batatu babumwe. Ni muri iyo ntumbero nyene nashaka kuvuga ko iyo ubonye ubutatu bw'Imana buriko burakora muri Bibiliya, ntuzokwigera ubona abantu batatu bariko bakora ivyabo. Rimwe na rimwe ndatera inkuru nkavuga ko utazokwigera ubona ubutatu bukora ugutandukanye, ku buryo uzokumva aho Imana ivuga ko ugiye kurema isi, Yesu nawe agaca avuga ko agiye gukina umukino wa golf. Bose bakorera hamwe mu mwumvikano, kandi naho wobona umwe umenye ko bose baba bariko bakorera hamwe, kandi bose ntuzokwigera ubona baserukira rimwe ku mwanya umwe. Hari imvugo imaze igihe mu ishengero ivuga ko hari Imana ubwayo yonyene, bagaheza bakayivuga ukundi, canke bakavuga yuko yiyerekana mu bihe bitandukanye. Ivyo sivyo na gatoya. Ntituri abantu batagira ubumwe. Bavuga ko ubutatu bweranda butabaho, ariko Imana iri mu butatu. Usomye Bibiliya uzurabe neza ingene Imana yiyerekana ubwayo mu butatu bweranda butangaje. Aha hari igicapu c'ingene ubutatu bweranda bw'Imana bwabonetse kuva ubwa mbere na mbere. Kuva isi kiremwa, kuva umuntu aremwa, gushikaho umwana w'umuntu Yesu Kristo yabambwa ku musaraba, agapfa, agahambwa, hanyuma akazuka, akaduga mu ijuru, akazogaruka kujana ishengero no gushiraho iherezo rya vyose. Ubu butatu bw'Imana buzoba buri muri ibi vyose. Niwasoma Bibiliya uraraba uri hejuru ya vyose. Uwa mbere uzobona Imana Data ko ari iri hejuru ya vyose,
kandi yambaye umubiri, ikemera ikabambwa ku musaraba. Uzobona kandi mpwemu yera nk'umwitsa w'ishengero, atanga ukwizera, akazana ivyizigiro bivuye kuri Yesu Kristo mu bantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Aya majambo arahimbaye, aranezereye cyane, kandi nizera ko yakuryoheye kandi wipfuza kumenya byinshi kuri yo. Nizera ko ushobora kuronka Bibiliya hanyuma ukabandanya ukurikirana ibiganiro byacu, kubera tugiye kubandanya twigisha ku butatu bweranda bw'Imana, abantu batatu mu Mana imwe. Bose bakoreye hamwe kugira bakuzanire agakiza. Bose bakuzanira urukundo rw'Imana, uguharigwa kuva ku Mana, agakiza gatangwa n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Nibaza ko izi nyigisho zaguhimbaye kandi zakuzaniye byinshi kugira umenye uko igicapu c'Imana igukunda kandi guhamagarira gukizwa kiri. Mu minsi iza tugiye kubiraba byose mu buryo buramvuye. Mu bitangaje by'Imana tutashoboye kuraba uyu munsi, tugiye kubandanya tubirabira hamwe. Ariko turanezerewe ko dufise ubumenyi ku butatu bweranda bw'Imana, yaducunguje umwana wayo Yesu Kristo, akaduha mpwemu wayo nk'umwitsa. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ukugira neza kwawe kwatumye utwihishurira mu butatu bweranda. Turagushimiye ko waturungikiye Kristo Yesu ngo atubere umukiza n'umucunguzi. Turagushimiye ku bwa mpwemu yera adufasha gutahura ukuri kw'Imana. Turagusabye rero Mana yera kandi ugororotse, nguha abakubaha gutahura ukuri kuri mu ijambo ryawe, ubaye guca bugufi no kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kuko iryo ari ryo soko ryo kumenya kandi iryo soko ryo gutahura. Ngo kubaha Imana niyo tanguro ry'ubwenge, kandi ngo kuva mu byaha niyo tanguriro ryo kumenya. Turagushimiye kuvyunzika kubikora kandi kubana n'umuntu wese, ugatanga agakiza kabonegwa muri Kristo Yesu. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha, naho utaha. Ufite ikibazo cyo kunganira, telefone 69 499 619, cyangwa ugakoresha 71 204 197. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera ni muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1, iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.